umukunzi wapi kweli ni single uri single ntivyigeze binashika ku buto bwawe canke muri kino gihe uvuga ati jewe bitarashika urumva ko ntoba ntakomeye biramaze gushika biramaze gushika ndagwinjiramo nyene kumva bari fresh cyane narabona abapeti twakuranye twakina hariho nabona kubita nkatabira barabashobora barabashikira oya ndiko ndakubwira tukiri bato nko muri primere urayibona uri umuntu w'umuhungu no kugwana gusa urayibona ubwo mu nyuma nkabona baravumbuka mu gukura we wiyumvira gute muri hahandi nama ndamubaza mama gusa kama yabimbwira ko bimeze yakubwiye ngo iki yarambwiye nyene yarambwiye uko byagenze uduca ku myange gatoya yarambwiye uko byagenze nyene sorry pole ko byavuye ku nshinge banteye inshinge nyinshi boba banteye inshinge nabi nyene ukiri mutoya no kuvuga naragwaye basi ndaremba sana bantera inshinge nyinshi no kuvuga habaye ingorane yo kuntera inshinge nabi nze gukura hari ukundi naciye ntahura watahuye iki Shadrake ukuntu natahuye n'ubu ukuntu ntahura mbo hari benshi bro bamugaye atamaboko bafise hari benshi atamaguru bafise hari n'abadashobora kwibyura ngo bijane kuri toilette urumva rero muri ico gihe ciye ndabyakira uko ndabitahura uko urumva nico catumye muri jewe ndema ahubwo numva umenga nyine ndakomeye ubona ngenda afise amaboko umuntu wese burya bafise impano nubwo hari igihe batayazi hari igihe unayimenya ushaje cyane byaramaze kurengerana aho usanga ari kuva nk'umukinnyi wa basket mwiza sasa ugasanga muga mu gihe bitameze uko urumva kandi ndanakunda basket kweri abakinnyi ba basket harabuze mbo kuba urumva ugomba winjire nawe oya no kuri nawe cumbwira basi je ndaryoherwa yuko ubunya basket bariko barakina urumva mu gihe nanje bitameze uko ntakundi ca ndaba ibindi nkina bijanye nanje ashaka kina golf canke ibindi canke imikino yo hasi nyene so Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. No munsi tubazaniye umuntu yitwa Shadudu, mugari vuye mu izina ryitwa Shadrake. No muntu afise imyaka 31. Ariko kwisura kungene bigaragara biboneka umenga no umuntu akiri muto cyane. Ndagwaye ikaze Shadudu Shadrake. Merci. Neza. Uko bien. Karibuni sasa hapa. Urashikira? Aho byoba byaranse gose. Amazina yawe y'ukuri yose muri rusange, Shadrake ninde muri rusange? Amazina yanje abavyeyi banyise ni Shadrake Nzeyimana. Hanyuma akabavuka mu ntara ya Gitega. No mu gisagara cya Bujumbura ukora uduki. Ngara mu gisagara cya Bujumbura ndi umunyeshure nabasanzwe ndiko ndinjira neza muri entertainment wamaze gushikamo ndibaza murayibona biba biri fresh cyane uko star merci ubibona gute basi mu quartier nyine batamuvuga ati Shadrake Shadudu kuri social media fresh biba bitese sana kwishure fresh mu kwinjira canke mu gusohoka byose usanga ari big up sana sana abantu bagutangarira so nabana bakavuga ati byukuri ufise imyaka 31 canke nagatwiko wakoze imyaka mfise cyambere imyaka mfise kwanza maze kuvuga yuko mfise prido 18 nshobora kuba nshikana iyo myaka 30 cyangwa ndi musi yayo cyangwa ndayirenza abantu rero bashaka rero kumenya ukuri wavuse ryari ufise imyaka ingahe bazobimenya bazobimenya ryari umunsi nihagera umwe wese ko abibona hariho n'abantu batangara duhuye ijyambe bakanaharira nkaraba nkatwenga kwe
bagahari ati wa turabesha wo n'umwana aganasubira n'inyuma arasa kugira ndayo nakananda musa kweli nkamuha big up kamubwira ati na big up sana brother. Yego. So urungano rwawe mwakira mukiri bato uno munsi bari he generation yabo barubatse canke ntibarubaka bameze gute muri rusange? Oya abantu novuga ko bubatse abakobwa bake novuga ko bariko barubaka bafise nk'abana bangaho? Oya ntavyo nzi vraiment. Aha abakobwa urazi ko bihuta abakobwa barihuta hariho abavyarira iwabo urumva hariho n'abari inyuma yanje novuga nduta ubu bafise abana vy'abakobwa urabizi nawe. Hama nawe rero bimeze gute? Jenny fresh ndashima. Nta mukunzi ugira? Umukunzi wapi kweli? Ni single. Uri single? Ntivyigeze binashika ku buto bwawe canke muri kino gihe uvuga ati jewe bitarashika urumva ko ntoba ntakomeye? Birabanza gushika? Biramaze gushika ndagwinjiramo nyene. Kuba bari fresh cyane umva umeze neza cyane ariko biba bisawa. Wiyumvise gute uwo munsi wa mbere? Kurya nyene ubizi. Je nazo ndamenya. Kurya nyene ubizi. Nturakunda none. Nturakunda. Biramaze. Usanga wubatse honyene. Sasa. Nyene urumva we nawe uvuga ati. Byari bitesa nyene. Bimeze neza. Eshwe. Ubahwe. So ni uno munsi abantu barakubona ushaka gushika kukiriza ndoto ufise muri rusange? Ndoto zanje novuga yuko ko ndagerageza nzoshike ku ndoto nifuza gushikako. Imana niyabimfasha kuko byose ni Imana. Ikintu kimaze kuguca intege kuva ukiri muto kuko ari bakubona ukungene umeze ugasanga ikibano kiragukengera muri rusange? Bro urumva ariko umwe wese abitahura. Je kera ndibuka yuko narabona abapeti twakuranye twakina hariho nabona kubita nkatabira barabashobora barabashikira. Oya ndiko ndakubwira tukiri bato nko muri primere urayibona uri umuntu w'umuhungu no kugwana gusa urayibona ubwo mu nyuma nkabona baravumbuka mu gukura we nawe wiyumvira gute muri hahandi? Nama ndamubaza mama gusa kama yabimbwira ko bimeze. Yakubwiye biki? Yarambwiye nyene yarambwiye uko byagenze. Uduca ku nange gatoya. Yarambwiye ko uko byagenze nyene. Sorry pole ko byavuye ku nshinge banteye inshinge nyinshi baba banteye inshinge nabi nyene. Ukiri mutoya banteye no kuvuga naragwaye basi ndaremba sana bantera inshinge nyinshi no kuvuga habaye ingorane kuntera inshinge nabi. Bo mu nyuma nyene ndabyakira kubera maze gukura hari ukundi naciye ntahura. Watahuye iki Shadrack? Ukuntu natahuye n'ubu ukuntu ntahura mbo hari benshi bro bamugaye atamaboko bafise, hari benshi atamaguru bafise, hari n'abadashobora kwivyura ngo bijane kuri toilette urumva. Hari nabo ububona ari barebare babaye mu buzima bwiza mukubaza ubona arapfuye ntacarishikanako urumva. Rero muri ico gihe nciye ndavyakira uko ndabitahura uko urumva, nico catumye muri jewe ndema ahubwo numva umenga nyene ndakomeye bona ngenda afise amaboko urayibona ibintu nyene nuko vyagenze muto yatari cyane urumva. N'ubu nyene urabona hariho abantu vraiment benshi bamugaye bameze ko abana hari igihe nca ngaho muri ville numva mbabaye sana kweli aho umuntu usanga atakuboko na kumwe afise ukavuga ati jewe basi birapfuma nkavuga mana warakoze urumva ukuntu ndabitahura bro. Imana rero ihabwa icubahiro kweli
kuba basuge hari kuba nkihari sometimes uhora wiyumvira uvuga ati uno munsi wiga muri university wambwiye muri university mu mwaka wa mbere sometimes uhora wiyumvira uvuga ati jewe nzogira urugo nzokubaka mbo mushinga nahe mu rugo bo ibyo nta mwanya nigera ndabitako kiretse byoba biriko biza ubuca bije nyuma ya urumva nuko niko no bivuga kweli basi urubyumvira basi bati no munsi ndisha Drake ariko ndifuza urugo naje nzovyare ibyo nyene habera ikosa ku baganga basi ndabe nipime basi ndeko bizogenda neza cyane ibyo urumva ari nyene uvyimvira nego bari hatari ari bamwe mu basanzwe bafise bagendana n'uvuga yuko ivyo bintu misi yose nikaye kajambo babwira muri rusanzwe bagendana ivyo bintu ubumuga bihangane cyane kubera iyi si turiko burya ntisakaye bazi igituma idasakaye urashobora kumva noneho nawe urabizi ukabona umuntu vraiment yari umuntu muzima ubona ko akomeye ukazona ukumva ngo yapfuye urumva ukumva ngo yagize accident cyangwa yabaye iki n'iki agapfa urumva muga wewe umeze uko uracahema impwemu z'abazima urumva je numva arico kweri woshimira Imana bivanye nuko bitahura kubera je nuko ndabitahura kweri kubwanje kandi Imana yabwa icubahiro kubona yarantahuje ukundi kuntu nyene kiwanje niyumva nta musi birashika uje nka waraje secondaire ejo bundi uzeza universite bazoguha akazi biramaze gushika ukaronka nk'akaraka sometime ugasanga societe wagiyemo gukoreramwo bakawugufata ukundi kuntu bo hari igihe maze kwiyumvira yuko muri jewe yuko umenga abantu nkatwe umenga nta gaciro baduha urumva ego kimwe nta namwe ndadepoza kwera ngo mvuga ati byagenze uku urumva mugabo nyene nta n'uwo ndabona nyizera ati kora iki urumva gusa ndacizeye nyene ndacizeye Imana niyo nkuru ibintu byose bimeze neza wambwiye yuko mu mwaka w'indwi watripuye cyo kimwe no mu 11 wadubuye inshuro zitatu byagenda gute byari bimeze gute muri sanko kuko abantu bameze nkawe baba bazi yuko ari incabwenge byatari ari nje barakunda kubivuga ivyo gusa kubura incabwenge ibyo baba bariko babivuga mu gihe erega hari umuntu aba yavutse uko nyene aba yavutse ari gikuri urumva mugubwenge atabwo cyangwa bufise urumva rero bari ukuntu abantu baca bavuga ngo babonye ukungana taye iki baca bavuga abapeti nk'abo baba bafise ubwenge bwinshi cyane mbo ntituri bijuju tuba tubufise ariko ni nk'abandi urumva je ku bwanje novuga ko mba ndabufise nk'abandi cyangwa ndusha abandi mugabo muri ico gihe umuntu novuga umuntu atagira ubwenge ni umuntu atamenya hataha cyangwa amenya hataha umuntu nyene sinzi hari abantu yego kweri bavuka nyene umenga ni biwerewere umenga sinzi ko umaze kubibona usanga bavyibushe bizarre bro usanga urumva Imana ukuntu irema Imana nyene so byari byatewe n'iki none kugira ngo ushobore kugira yari amahera wabuze y'ishure bwa ruguruguru oya ibyo ni ibintu bishika ibyo ni ibintu bishika bivanye n'imyaka urimwo urashobora kuba wasamajwe n'ibyo urimwo nyene je kwera mu windwi kwe mu windwi nadubuye ari kubera gufina icupa ryinshi ava icupa ryinshi ntari ryonye icupa none icupa ni ryinshi ndarinwa none sinzi icupa uvuga iryo ari icupa inzoga amazi ikirori kugenda muri boîte iby'ikirori umwe wese bafise ukuntu ajya ikirori urumva je ico nuwakinguye neza ndakina urumva sa ndanwifana nkanwa amazi urumva inzoga ntatwika
oya Ntasha. eh So biba bimeze neza cyane uno munsi ushaka uje muri entertainment yeah gukora iki ni yahe mpano uzuzanye ufise muri rusange bon je ndi umu acteur indoto zanje shaka gushikako ndibuka yuko niga 7e 8e ari ibintu twara dukina bibi ntuzanye by'ibikino bivuye muri kuru ale theatre ari kuru bita ale urumva ndibuka umenga niyo byava rero nkabona ndakina bikaryohera abantu nkabona bikaryohera abantu bagatwenga nk'imagine icyo batwenga uwundi mwanya nkibaza yuko boba batwenga ukuntu ari je ndi muto muri bo urumva sa mu nyuma ndibuka ari sinibuka ibintu byabaye turagenda ahantu nyamba ari ahantu bita kwibuka ya urumva urenze Gitega gatoya urumva gusa ni muri Gitega nyene turakina ibintu nyene mbona nyene nabaryoheye sana ndabona nanje yuko mfise impano muga muri ico gihe sinabiha iyo ntuzenge nabona nko ari nko kwiryohera baduha amafaranga twirire urabibona mugubu nyene mu nyuma ndabona ati no bishobora reka nanje ndabico nkora urabona abandi usanga bafise ico byo bakora kandi umuntu wese burya bafise impano nubwo hari gihe batayazi hari igihe unayimenye ushaje cyane byaramaze kurengerana aho usanga ari kuba nk'umukinnyi wa basket mwiza sasa ugasanga muga mu gihe bitameze uko urumva kandi ndanakunda basket kweri abakinnyi ba basket harabuze harabuze mbo kuba urumva ugomba winjire nawe oya no kuri nawe cyo mbwira basi je ndaryoherwa yuko ubunya basket bakora urumva mu gihe nanje bitameze uko nta kundi ca ndaba ibindi nkina bijanye nanje ashaka kina golf canke ibindi canke imikino yo hasi nyene so biba bimeze neza cyane canke nkakina ibindi nyene cyo byumva shoboye so biramaze gushika Shadrack arakunda umukobwa nigeme akavuga ati jewe ndifuza kumubwira ko ndamukunda kuko hari igihe umukobwa acabona akakuryoherwa ukungene umeze aravye isura yawe ukungana mugo kavuga je ndifuza duma kubwira ko ndamukunda biramaze gushika bikarangira ko antiye cyangwa bikarangira ko emerewe byarashitse bo ivyo bitarashika ku myaka mfise noba ntakomeye last nego ko byarashitse inshuro zingahe oya inshuro zose byabaye no kuvuga ndakomeye nyimba byarashitse bigahera aho naciye ngwara mu nyuma aho no bangwaye kweri ubona kamisaje sagenda komeye kweri uri mu bantu barara rero ijoro saa 8 bandika barari ijoro wapi babandi bashika saa 7 z'ijoro bandika urumva wemwe safs kwabikora bari fresh nta muex ugira ariko nta muex ugira muex ntiyobura muex ntiyobura kwera arahari kweri zomushikana ku munsi zomushikane umubona oya so Kigali ni open mic abantu bakwitege muri filme wamibwira ya Fanny Lavine muri filme kwa Fanny Lavine ndi no mugu create channel yanje zobitwa Rwanda create channel yanje rero ndisabiye urafite support urafite support cyane tubwira abantu bari mu kiganiro cya open mic boba bashaka kugufasha kuguterera mu bijyanye n'iyo channel yawe basabe yego bavyumvise kweri bakora umuti barabe bagufashije ndabizi murankunda nimwambona murankunda batarambona kubera hari abanzi vraiment hari abanzi benshi kandi ndabakunda nanje umuntu wese afite icyo agomba kumfasha nimero ni 65 054 283 limikashi niyo kweli aba boss ni mwe merangirako merangirako kweli nta kibazo tuzagabana amahera na WhatsApp niyo nyene guterera umuntu simpaka amahera gusa ashobora no kuguhamagara just akakubwira iciyumviro akambwira iciyumviro ciza nkagikorera ufite abavyeyi bose yego uri umwana wa kangahe
wa gatandatu. mu bana bangahe? Turabana batandatu, je ndo wa nyuma ndumuhererezi. Niwe bafungiye ko mukuru wawe arubatse? Oya, niyubatse oya. N'umuhungu n'umukobwa? Yego n'umuhungu. Yarayivuyemo rero nka wewe? Oya ntiyabivuye. Mind nimwe. Mind yaheye. Je nakubwiye ko nabivuye. Wapi je navyo navuye. So ni ikaye kajambo bwira abakunzi b'ikiganiro Open Mic kubashimira cyane cyane n'abakunzi ba muri rusange. Bo. God bless. Imana iba novuga bajimbere. Bajimbere kandi ndabakunda kubera namwe murankunda. Urumva? Rero ndabatumiye kunkurikirana. Vuba nduguruza channel. Nsanzwe ndi no muri True Wafa murabizi. Muri True Wafa kwa Fanny Lavine. Ibikorwa ndibaza murabona ingene bigenda. Nimwambonamwo muzokomante muvuga ati bimeze uku urumva ntawe utagi. Ndashobora kuba nkosa ukavuga hindura cyangwa iki. Cyangwa ubona byakuryoheye comment ndayisabye. Hama abakunzi ba Open Mic ntimwibagire subscribe, share and comment. Asante sana. Yeah. Big up. Big. The Bombo Clat. Bombo Clat. The Bomba Stigran. Gwagwan. Asante sana. Ndagushimiye. Merci.